gahembwa yararishe ntarariha makorata ntariha koreta ndarujemo ibiza birusha nabyo bimena umutwe ntibarimo barariha nawe baca baza bambaza ndoro nkuko ndabivuga ndoro nkuko ndabisigura ndoro nkuko ndabisigura sobura mfise n'amasengesho yewe n'inzara uruhe kuri iyi si ntiworaba uruhe kuri iyi si ndavuze umuntu turaharuhira amasengesho akaca ajako inzara mu nda n'uburuhe agera igihe ubonye ako wojya ukaba aticewe nokitako cyangwa se nzosubire ni umuruho ributse hariho uwundi atarari nawe ne ntamushizeko Yesu ashimwe bakozi b'Imana. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Wewe kuri ngaha. Ndi hano. Uno munsi dusenga. Uno munsi. Bagiye ngo dusenge masengesho. Oya, ngo tuvugane. Turagiye gusenga ariko tunyarutse tugende Amen. Yesu ashimwe. Muroye. Tugiye gusenga. Ejo siyo twari. Ejo twari mu masengesho urabizi. Nuno munsi turasubiyeyo. None wari ubizi no munsi ko dusubirayo. Kandi mu hamwe. Ega mpema kurufashaka. Oya nibwo imbayo bakora uko ashaka. None hariho kuruhuka. Ni wosanga neje aratubwiye tugende. Usubirayo. Mwenye. Indwi yose Mwenye. None gasupa we nurimwe. Negative. Jewe. Ejo niyo twari turi. Kandi ntitwari. Urabizi twarisonzesha. Ubu musubiye jo sindimwo musubiyeyo mwebwe. Je nihaye akaruhuko. Akaruhuko ko gusenga. Ndi mwikonje. None mwene waguye rero. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu adasenga wese yama mu byaha byiwe. None jo ntitwasenga. Nta karuhuko kuko na Satani ntagoheka. Kandi wewe usamaye Satani ntusamaye. Oya, jeco ntumva. Mugabo ico ndibaza. Pasiteri kubera asengera abantu benshi we warashobora kuruhuka kuko uharura isengero riraryuzuye kwa Mungu niwe basengera aho we warose n'indwi yose irashobora guhera atari karasenga. Ahubwo pasitori ni wasenga rero. Ibazi cyambere asengera ishengero. Cha kabiri akisengera nawe nyene. Agasengera abamwarimu bakorana. Umva yoruhuka agasenga n'abagwa amadayimoni bose bazanira pasitori umva yoruhuka gute gashaka mere nimba muguma mugenda muco kwa mu masengesho wewe nakubwiye nimba usamaye Satani we ntasamaye gasupari oya sinsamaye ubonye ngituko none nkubaze none uyu mwanya wiberenga ntiwaje twe tugiye gusenga burya iby'Imana turindira hariya we ntibigusanga ngaha mugaje jewe narihaye kuruhuka none narihaye oya ndakubaze we ujya kanga jewe none ubu ndiko ndarya oya misi yose nariye nza gusubira kurya mu ijoro atarejo gusa utariye iyindi misi yose nturya ndajya mugasinja umwanya wose mugabo ujya misi yose oya amahigwe rero amahigwe nguriya na pastor banzunyishure pastor oya basashimwe pastor banzunyishure muraho ari muri ngaha umukanji misi yose ariko mugabo ndaruhuka basashimwe amen turi mu bintu dufasha twateye mengo muriko murasenga dufashe hasi ngenda mwibwirira akajambo ndakubwire gasuka urabona utariye uronda nimwemu rero utayigaburiye amasengesho ironda nacyo sinasenge abantu benshi ubu ni impfunya babaye impfunya kubera badasenga
none kumuvuga ipini rya sanze mutarafungura ngo ndabitomborere oya tuba turi mu masengesho pasitori nawe andi murimo y'abaririmbi aha tujya twisondeshe jewe nari none nta kundi ndabihombeyemo none kumengo ntimubihuriza ko habaye gasupari jewe nariko ndababwiye ivyo twari tuyarimwo amasengesho kandi twavuyeyo turushe kandi n'inzara iriko uno munsi baracomotse ariko jewe nababwiye ati sindimwo kubera ejo narasenze kandi none ntituruhuka kuko ataruhuka urayasivye sindayasivye nk'ukundi ndaruhutse ndi mu buruhuko uri muri vakansi y'amasengesho gasupari twaramuroza azopfa tutwenge canke uriko uravyina sinagute je ndi mu buruhuko none pasi wewe nturuhuka ba bantu bose usengera wowe urabitomboreramo kubera baba ari benshi mwe mugize n'imitwaro mikeya irya mitwe yose iba yicaye mu rusengero aha imana yiharura kuri jewe negezwa kuyisengera yose ama nanje nkisengera nkasengera ishengero n'igikorwa nyata mwe mubize bikeya utero uri mu buruhuko uno munsi ndi muri vakansi none ni mwembe yabikubwiye canke ni ndavyiyumvamwo nyene uretse cyo wari mu masengesho wasivye kurya cyane ariko senga umwanya wose none ndakuba hari umutonde icayi ukuvyibusha nako kabiri nikapfa kuvyurya kandi ari cyo unyo musi ry'akanyama ejo tomusoni igejo tutagane tiyumira amate tiyugasha kararyoha akanyama shawe ako kabiri nico gituma karembye kubera akanyama rero uvuze neza reka nsibe ko nari akanyama nta ngorana kabiri kaba ari genda ariko mugani twoguma tuja gusenga twiyicisha ibipfungo pasitori nivyo rero nagira ndakubarira nivyo bigupo byose ufise nako kabiri ni kubera ufungura ni mpemu y'umuntu nibaho itafunguye uti narifunguriye kada ntuzonywa isose ngo impemu yawe ikibu wakakiza kango nihuze yeka nayo masengesho none wewe Bibiliya nukunda kuyisoma yega jewe nanjye kuraba haja Matiyasi ngo byari byase nje ngena namusengeye nico bituma Bibiliya ivuga gute umwami wacu Yesu yavuze ngo tuze turagira ikirenge mu cyibo iminsi yose asike nawe aducanga wakibonye kirihe cha Yesu Kristo nishiriremwo ikiremwo nayo ko no kuvuga uvuze ngo kugera ikirenge mu cy'ubundi uca mu byo yaciyemwo ukurikiye iyo nzira yari yaraciye bisigura ko ubuzima bwa Yesu aribwo twebwe abakristo tegerezwa gucamwo dukurikiza birya yakora Bibiliya wisomye vuga yuko iminsi yose ku mugoroba yacaduka ku musozi gusenga ikindi nakigihe nka sororezo hari soro kuvuga gusorereza haroraho witibona rero kuri muri rirare bya bindi biri mashingano imbare bishingamano yimbari he nishingamano ntumbaze je nta naho nibuka yacaduka kararase mwijoro urana ko baze ugenda kumuranga mwijoro ntihageraho oya mwijoro uzabonera ngoraho Paulo yatebeje aratibuka oya naje no koroka yari yari yatibutse yari hejuru muri taje hejuru akatiro karamufashe atarahunguruka kandi nta kindi cyatumye asinzira ninjya yishinga nimba kwari kwaje kwa karajya nawe yari yahaza umutugeriyo Paulo nango aratevya mwijoro nemba yarayo mu masengesho ku mugoroba itiro riraza nemba yari yubugari na Tomusoni abarakorotse ahubwo tari kenke n'ubugari zavuye kundi none rero nico nakunda kubwira n'igihe yagombaze kwitanga ku musaraba yaciye adugiye Getsema aza kudusengera none uzi ko yavuze ngo umutima urakunze ariko umubiri uranze uwo mubiri rero uri kurakwanyira ubishakira Tomusoni uriya mutima no ari karavuga wari ushaka kuducungura umva washaka igikorwa cy'Imana nukuvuga ko impwemu yacu iragwanywa n'umubiri yo tudasenze kurya rero si bibi ariko turye tukaburira ibyo bintu bibiri kugira ntihagire igitsindi kindi byoba byiza Paulo yavuze ngo urazi ko bwambara avuga ngo yewe jewe ndagowa ari ariko ubundi yavuze ati ubu byarakwiye ati umubiri wanjye nawe uhinduye umubiri wawe atumva abantu bagwa mu byaha n'ibiki bifatanye no kwifuza k'umubiri uko iri impemba yaronze kubera kudasenga
ikindi nacyo pasi burya yesu yarinze asenga ari umwana w'imana twe nawe uyu nje ndamusengera n'umudiyakoni arabizi ngo kandi ngo udasenga ngo yama mu byaha byiwe numva ko wowe wari ubizi ikindi rero tworangirizako simuna wicaye munsi y'ikigazi n'ikigazi abakirisitu burya bameze nk'ikigazi araza amavuta araza ko amavuta abakirisitu rero bahagaze basenga bameze nk'ikigazi ikigazi nyene gihagaze nk'uko iki gitanga amavuta urumva ariko baravuga bavuga ubutumwa urumva ko baririmba impemu mbi ziriruka nariya mavuta baba bavamo uwahebye gusenga ameze nk'ikigazi bamaze kubona icyo bakira havamwo baca batega hari ubukono buto buto bagatega kugira ngo inzoga ivayo ngo bayita umungazi nayo nigeze nwa kandi nayo nzona iranuka ahubwo ngira iranaboreze urumva ahubwo iraboze inuka bwo irasara urumva ikigazi gihagaze kivamwo amavuta cyaguye kivamwo inzoga iborera nako ngo iboreza inuka ariko urabyumva umungazi none rero bugomba kuvamwo umungazi urazi nyine wayihebye kugoye urabyibuka rero nuko bimeze kandi ku munani abakirisitu ubu rero abakwiye abakenewe abo dusengera abahagaze bameze nk'ikigazi gihagaze twibe rero nk'ibi bigazi urabona ukuntu gitoshe ntubibona ibibabi byatosha aho mu kanya h'indebyeri biri aho uzoza kwikuriramo amavuta none nawe rero niba waba utashaka kuva mu ngazi ingo ahubwo yewe ni mu mubiri amahirwe nako nari bwashyire mu kanwa oya mugabo cyane birahazwe umusaza uyu mubiri uyu yakuye nuze n'abagizi uyu mugabo ushaka urara gupaki mu gitondo ngo mumushyire none gashaka inyama y'ibyondo uyu munsi uratoha mu gitondo icyayi umushyushyo saa sita nimwamubwiye neza capati yewe akirabira yawe kuraba umwe na rimwe kugiramu sawa cyane ntuzopfura nk'ikigazi cyakuye yewe shayimwe urahatswe yego Bandang